ariko murofa we ngo ni Mr kuvuga dida amadutumira ko inama gacateba ahubwo nanje arantangaza nyemba yibaza gatakazi dufise ariko ejo hari habavye hababa mubiki entere domira yari yahumaganye ariko iciza nuko twanganije naho urumurofa ne twashakunganya canke twashaka gutsinda twashaka gutsinda ariko mbona Mr kuvuga dida yatevye jengira nigire niwiri kurashingura uwo mufoto ku ntebe namaze gushika ariko nawe yuvura akunda guhofera ivyo uriko ndavanyanga nibiki none ivyo birakuraba ariko nubwo bitamuraba niwe wabimurabishijeko Yamari nawe nyambara ko usigaye uri umustar mu kuvuga usigaye wahagarara ku manabiri nk'isaki iri kirabika cyo nabatumiye ko zikindi nashaka ndabwire Yamini Yamari ko yoraba agahindura location nako localisation akaza kubi wacu akaza kubi wacu uwo murofa nani nibikere uribaza ko twoguha umutwe wa Barcelona nyene ngo nuje kubika muhiri wanyu umviriza hari cyo nabivugiye were wandosiki ubu tumugwaye bagaca mugora kwishana ivyo wo bidusigurira gute oya najya bazomuha ubivugiye iki rero baroshiriye ahantu nshaka neza neza urazi ico nashaka nashaka kugira ngo abagizi ba nabi bamugirire nabi ko Yamini Yamari muri no minsi abinaye karakina biteye n'ubwoba ntandi hantu ndabibona ubw'ivyo rero tegezo guhindura localisation akaja ahantu atabagizi ba nabi bamugirira nabi ufise abasirikare bangana gute boncungerera umutekano nta numwe ariko je no kwirarira abantu ntibakugirire nabi sivyo nawe tuguhaye rero genda wimene kwibuye basonzo fumenza kurarira kwiweseho kwa Yamari sivyo none uravyemeye kandi wese twebwira impunzi reka zizawese ziwanyu ziba ziri mu bitoki nani kugira ushike kwiwese ugenda nk'ikilometero cose Yamari muranye imyaka It was at this moment. nta kundi Jesus!